ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko yanditswe na Mariko. Abatumwa rero bakoranira iruhande ya Yezu, bamwiganira ivyo bari bakoze n'ivyo bari bigishije vyose. Arababwira ati, nimuze ukwa mwenyene ahiherereye muruhuke gatoyi. Nkako abaza n'abagenda bari benshi, bigatuma bataronka n'akanya ko gufungura. Baja rero mu bwato bagenda hiherereye ukwa bonyene. Ariko abantu barababona bagenda. Benshi rero barahwihwisha iyo bagiye, barahava bava mu bisagara vyose birukayo n'amaguru, barabatanga. Bururutse amato, Yezu azabona abantu isinzi, bamutera ikigongwe kuko bari bameze nk'intama zitagira umwungere. Aca aja mu vyo kubigisha ibintu vyinshi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bakristo bene wacu, mwaramutse neza. Imana umuvyeyi wacu yaduteye iteka, aduha ubuzima, none ubu naho akaba ahejeje kutuyagira ijambo ryiwe ryadushitse ku mutima, rikaduhumuriza, rikadukomeza. Nta majambo rero twobona yosobanura neza umunezero dufise ku mutima utewe no kugira umuvyeyi n'umwungere mwiza nk'uwo. Mw'ijambo ahejeje kutuyagira mu nkuru nziza yanditswe na Mariko, turumva ingene abatumwa bavuye mu butumwa baje kwa Yezu, maze bamushikiriza uko vyabagendeye. Ibi navyo bikatwereka ko ubutumwa n'ibikorwa Kristo ashinga biwe bimukomokako, bikongera bikamugarukako. Niwe ntango n'iherezo. Niwe rero aturungika mu butumwa, umwe wese ku rugero rwiwe no mu buzima arimwo, kugira ngo tumuhagararire, dukore kandi twigishe ku izina ryiwe, kuko turi abantu biwe twanywanye muri batisimu no mu yandi masakramento yose twahawe, na cane cane muri Ukaristiya duhabwa, aho yemera ko amaraso yiwe aba yacu n'umubiri wiwe w'agatangaza utigeze wandura ukaba uwacu. Gutyo tukunga ubumwe, tukanywana ubutagitana. Nico gituma rero atawukwiye gukekereza ko gukunda Kristo tukamwimika mu buzima bwacu ataburyarya arirwo rufunguruzo rutuma dutera intambwe y'intambwe, maze mu buzima bwacu tugakora ibirama kandi tugatera imbere nk'umuzinga, kuko Kristo ari we mwungere mwiza, akaba isoko y'ivyiza vyose bibaho. Kumumenya no kumukunda tukabana nibwo buzima, mu gihe kumwikurako no kuja kure yiwe ari gupfapfana. Ikitunezereza rero, nk'uko twavyumvise muri iyi nkuru nziza, nuko iyo Mana iduha ubutumwa arigaruka kubudufasha, kandi igategera ko turuha. Ari naco gituma iyo duhindukiye tuvuye mu butumwa, yipfuza ko twicarana ahantu hiherereye kandi hatekanye, tukaruhuka, maze tukamubwira uko ubutumwa bwagenze, tukamubwira uko umunsi muri rusangi wagenze, uko akazi n'imirimo bitandukanye dushinzwe vyagenze. Ese ingene bibereye ko tuganiriza Yezu buri gihe imbere y'uko dutangura imirimo y'umunsi, tukamusaba umuhezagiro n'uburinzi mu gisabisho cacu co mu gitondo, tukamwereka kandi tukamutura ibikorwa vyacu vy'uwo munsi, maze tukamusaba ko aduherekeza. Niho duheza
tugatangura umunsi dutekanye, tukaja mu kazi kacu turemye kandi tunezerewe. Iyo duhindukiye rero tuvuye mu butumwa bwacu, tugashimishwa kandi no guhura na wa muvyeyi mwiza atugabira ubuzima, maze tukaganira, tukamwereka uko umunsi wagenze, ivyadushimishije ndetse n'ivyatugoye, nawe agaheza akaturuhura, akaturemesha, maze ubuzima bukabandanya. Ngako rero akamaro kadasanzwe k'igisabisho cacu, ico gisabisho cyo ku mugoroba tuvuye mu bikorwa. Ni igihe ciza cyo kuganira n'umukama wacu, tukaruhukana nawe kandi tukamwereka uko umunsi wagenze, tukamushimira ku vyagenze neza, ndetse tugasaba n'imbabazi ku vyo tuba tutakoze uko yifuza. Mukama Yezu, wowe mwungere mwiza wacu, turagushimiye kandi turanezerewe nuko waturemye ukaduha ubuzima n'ubutumwa kugira ngo tubandanye gukwiza kw'isi inkuru nziza y'urukiza watuzaniye. Turagushimiye ko utadutererana muri ubwo butumwa, ariko tuba hafi ukadushigikira kandi ukaturemesha, twananirwa ukaturuhura. Kubana nawe ntako bisa, kaze mu buzima bwacu ubwiyoborere uko ushaka, maze twame tukubera intwari n'inkoramutima zigushika ku mutima, gushika umunsi tuzorenguka iwawe. Amen.